genda ubice bose. Igihe ufise nk'abantu b'abansi bawe ukabisoma, waca ugenda ukagandagura abantu. Utazi impamvu ibyo Imana yabwiye uwo muntu iryo jambo. Haleluya, Imana ishimwe. Numva tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo impera ihabwa abanesheje intambara. Imana ishimwe. Impera ihabwa abanesheje intambara. Imana ishimwe cyane. Reka dusome amajambo y'Imana adufasha. Turasoma mu gice cya mbere cy'Abikorinto igice cya 9 kuva ku murongo wa 24 dushika kuri 27. Turaca dusimbira mu gice cya Paulo yandikiye abanyefeso igice cya 4 turahera ku murongo wa 25 dushika kuri 27. Duce turangiriza ku gice Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 igice cya 4 umurongo w'indwi gushika ku 9. Igice cya mbere cy'Abikorinto haravuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhegwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose, abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira. Ariko twe kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Imana ishimwe. Dusimbire mu gice cy'Abanyefeso. Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 4 turahera ku murongo wa 25 dushika kuri 27. Haravuga ngo maze mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Imana ishimwe. Igice cya kabiri cya Timoteyo mu gice cya 4 ku murongo w'indwi n'umunani haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Imana ishimwe. Nakunze iri jambo ngo ariko si jewe jenyene nzogihabwa, ariko n'abakunze kuzoseruka ku mwami wacu bose bazogihabwa. Imana ishimwe. Na jewe nawe nitwakunda guseruka ku mwami wacu Yesu Kristo, hanyuma tukabigwanira, tuzohabwa ico gitsibo cyawe Paulo. Imana ishimwe cyane. Yesu abwe icubahiro. Rero turi mu isi, hanyuma kandi uyu munsi hari ikintu twiteze. Yesu ariko arasubira mu ijuru, yabwiye intumwa avuga ati ngiye kubategurira hano kugira ngo aho nzoba jewe namwe abariho muzoba. Hanyuma yarasa n'uriko arabategura yuko azogaruka, hanyuma akaza guterura ishengero akabitwara aho nawe ari, hanyuma bakabanayo. Imana idufashe cyane. Rero turi mu bwami bwa nyuma, turi mu gihe cya nyuma. Iyo tuvuga ko turi mu gihe cy'iherezo, novuga ko dukwiye kubitahura twese, kuko niko biri. Nta bundi bwami buzobaho. Uyu munsi turi mu nganji ya Hamwe yera. Ijambo ry'Imana atwereka hariho faze yabayeho, Imana iraganza isi iyirongora, ariyo yonyene yirongorera abantu b'Imana. Hanyuma haragera igihe cy'ubwami bwa Kristo nabwo bw'imyaka 3 n'igice yabaye mu kwisi burabaho. Ico gihe aragenda. Rero turi mu bwami bwa Hamwe yera. Nta bundi bwami buzoza buvuye ku Mana. Hamwe yera igihe yakuwe mu isi ni igishengero rizoba ritashe mu ijuru. Imana idufashe cyane. Yesu abwe icubahiro. Rero dukwiye kubaho muri buno buzima twitegura, kuko hariho ahantu turiko turaja. Igihe cyacu cyo kurangiza urugendo kiriko kiregereza.
hanyuma kandi naho ico gihe kitokwegereza ukwiye kumenya neza yuko wowe ubwawe igihe ciwawe wenyene gishobora kubaho hanyuma ukarangiza ubuzima. Nico gituma dukwiye kuba hano mw'isi twiteze kugira twiteguye kugira ngo umwami wacu Yesu naza tuze tumusanganire. Imana ishimwe cyane. Rero inyuma y'ivyo Hemu yera nakugwaho Yesu akagaruka gutora ishengero, nico gihe abantu bazohabwa impera yuko bakoze. Abakoze neza bazohabwa kuba mu bwami bw'Imana ibihe byose, babana na Kristo banezerewe, bahozwe amarira, bahanagurwe amarira, bahozwe imibabaro bagiriye hano mw'isi. Ariko kandi abatashoboye kurwana intambara bakemera kuba abantu bari lasha hano mw'isi, bakabaho ubuzima budahimbara Imana, abo bafise ahandi naho bazojanwa ho kubabarizwa imyaka yose. Turiko turaraba Yesu ariko aradekriva ibyo bintu, ariko aravuga kuri wa mutunzi n'umworo Lazaro. Turabona neza ko ahantu bajanwa ntihasa. Umuntu yapfuye ajanwa yakoze ibyo kugororoka, ajanwa ahantu ho kuruhukira muri paradizo. Ariko kandi umuntu yapfuye yakoze ibyaha ajanwa mu muriro, ahantu ho kubabarizwa kuko ntihasa. Kandi hagati rero y'aho hantu habiri hari imanga idasanzwe. Nta hantu hari hagati na hagati muvuga ati niwumva tuzogusengera amasengesho menshi hanyuma igihe kimwe Imana izigira ikigongo igukureyo. Oya, kakiza hagategurwa umuntu akiri muzima. Nukuvuga ko rero uyu munsi jewe nawe dukwiye kubaho twitegura, kuko nta purgatori ibaho. Ijambo ry'Imana uzurisome zigiye kitari gito ndarisoma, ariko sindabona ahantu Imana yigeze ivuga yuko hari ahantu hari purgatoire izoshira abantu hanyuma ngo niba basengera bize bikunde ko bavaho hantu hanyuma bashike mw'ijuru. Swati nagakiza kazogushikana mw'ijuru cyangwa ukorera isi ni kimwe muri bibiri. Mu ncamake nta muntu akwiye kubaho mw'ishengero abayeho ari hagaze hagati na hagati. So turakonje cyangwa ukabira, kuko nudakonja nutabira ijambo ry'Imana avuga neza yuko nta bwami bw'Imana uzobona. Rero mbega none ni iki rero umuntu akwiye gukora kugira ngo by'ukuri dushobore kuzobona uwo mwami? Mani dufashe cyane. Yesu abicubahiro. Pawulo ariko aravuga aya majambo avuga ati nibyo muri atletisme, muri course abantu bariko biruka ari benshi, ariko nubwo biruka ari benshi uhabwa impera n'umwe. Bandi dufashe cyane. Ati hari igikorwa gituma umuntu ashobora guhabwa impera. Ugomba gushika uri uwa mbere kugira ngo ushobore guhabwa impera. Muri course cyangwa atletisme niko bimeze, no mu yindi mikino itandukanye baha impera umuntu yanesheje. Sibyo gabasha? Banishimye. Nibyo. Reka basi tujye muri football. Hari abantu bakunda Barcelona. Barisa muri he. Umuhizi umwe ashike hano imbere. Achaza n'ubundi wa Real Madrid umwe. Umureyari nawe nyaruka. Bani shimwe cyane. Aba bantu n'abantu bari muri championnat yitwa La Liga. Kumega murakekeranye. Muri yo championnat imwe ba equipe 200. Iyo championnat yitwa La Liga. Hanyuma kandi umuntu ahabwa igikombe nuba yabaye equipe ya mbere yonyene. Nibaza ko ata muntu yoshaka kumpaririza kubera nanje ndumufana wa Barcelona. Bari dufashe cyane. Yesu abicubahiro. Ubu nitwe turabambere muri La Liga. Nubwo ahandi byanse. Sibyo? Canke nta mipira murabamwe. Bari dufashe cyane. Rero na ma equipe 200, ayo ma equipe
yose ategerezwa guhura muri phase ya rena retour. Hanyuma kandi ayo ma ekipe ategerezwa guhura afise inguvu nyinshi akagwanira ico gikombe, hanyuma uwatsinze akaronka amanota menshi kurusha abandi niwe ahabwa ico gikombe. Nivyo rero ico kigaragaza neza yuko ayo ma ekipe ategerezwa kuafrontana, hategerezwa kubaho guhangana. Hanyuma iyo bahanganye umwe yitwa mu adversaire w'uwundi. Nivyo turemezanya gabasha. Nta bantu bakunda agapira muri mwe. Okay, umwe ategerezwa kuba mu adversaire w'uwundi. Je nibaza ko igihe Manchester United itsinda Barcelona baranezerewe cyane gose, wari umunezero cyane. Hama igihe Barcelona sindwa nawe cyane nari ndi mu nzu naraye nanasinziriye ngo umunezero. Baranezerewe batsinzwe kweli. Ahubwo ni numvise igihe dutsinda Real ibitsinda bine. Urumva batsinze Real yaraye anezerewe n'itira arayibura. Mugabo batsinzwe ategerezwa kubabara. Sivyo? Ndashaka ngo turabe rero aba bantu babiri. N'abantu bari mwihiganwa rimwe ariko kandi bahangana. Umwe yatsinze uyundi aranezerwa. Hanyuma kandi ubundi nawe atsinzwe abura amahoro. Nagerageje kubyumvira mu buzima ru Kristo ikintu ukuntu dusanzwe dufise umwansi ijambo ry'Imana rivuga. Indirimbo baturirimbiye ivuga ngo bakristo twese turi tugwanya nde? Nukuvuga ko Satani n'abadayimoni nibo ba adversaire banje. Jewe mu Kristo aba adversaire banje ni Satani n'abadayimoni. Nukuvuga ko igihe banteye hanyuma ngatsindwa nkagwa mu cyaha, nari nkwiye kurara ntasinziriye nkuko umubarisa yaraye adasinziriye. Turi kumwe? Hanyuma kandi ico gihe nsinzwe Satani wewe mutera umunezero, abadayimoni nabo baranezerwa. Rero ugo rugamba rusanzwe ruhari kugira ngo ushobore kuzohabwa impera, nkwiye kurwana intambara gushikaho jewe ntegerezwa gutsinda iya mbere, ntatsinda iya kabiri, ntatsinda intambara ya gatatu, gushika urugamba ruze rurangire nanje nabaye umushampion nkaba uwa mbere bwanyumuje guhabwa impera. Mani dufashe cyane. Nico gituma rero Paulo ariko avuga aya majambo. Yavuze ngo abantu batangura ihiganwa ari benshi, yama ekipe 20 navuga. Bagatangura ihiganwa bagwana, bafrontana. Ariko umuntu ahabwa impera ni champion wenyene kuko niwe aba yashoboye kunesha urugamba gushika ku munsi wa nyuma akarangiza ari uwa mbere. Mani shimwe cyane. Yesu agucubahira. Paulo ariko arandika aya majambo avuga ati ibyo abo bantu biruka barafise ibintu bategerezwa gukora, barafise ibintu bategerezwa gukora kugira ngo umuntu ashobore gutsinda ekipe ya mbere n'iya kabiri. Agomba kugira entraînement zikomeye, ategerezwa kugira ubwenge bwinshi bwo gushaka kugira kudejura ibitero by'iyundi. Hanyuma kandi haro n'ibyo ategerezwa kwiyambura. Nta muntu ashaka gukina football hanyuma ngo ashobora kugira kuba umuntu azotsinda yimereye ko yishakiye. N'ababyibushe biba bitangiye kubananira. Ategerezwa kugira entraînement ari umuntu anonotse, hanyuma kandi akimenyereza cyane kugira ngo by'ukuri ashobore kunesha urugamba. Mani dufashe cyane. Cyo gituma rero Paulo akabwira aba bantu yabwiye ati rero nico gituma abo bantu bategerezwa kugira imyimenyerezo, kandi iyo bayigize bayigira babo barondera igitsibo gishira. Iyo trofe barondera ni trofe ishira. Uyu munsi umuntu arahabwa success, hanyuma ugasanga wabaye uwa mbere, mu mwaka ukurikira ugasanga si wabaye uwa mbere, ibyawe birahera, uribagiranwa. Ariko twebwe dukwiye kugira ngo iyo myimenyerezo ngo kugira ngo tse duhabwe cagishiro cagitsibo kitazoshira. Nukuvuga ko utegerezwa kugira discipline. Umukristo ategerezwa kugira discipline. Nicyo
y'igifaransa ngo kugira ngo ashobore guhabwa icyo gitsibo ategerezwa kugira disipline yo kwitegurira urugamba agiye guhangana nago. Rero ikintu gitangaje nuko hari abakristo badashaka kugira iyo disipline yo kwitegurira urugamba no kurwana urugamba. Ari ukubwira ati jewe sinzo kwinjira kure, oya kubera ashitse kure jewe satani yoca ngwanya cyane. Nzokwera umukristo nze ndinjira hanyuma nsohoke nitahire. Nta bintu byo gushika kure. Mu ncamake nta bushampiyo we wishakira. Muri frate nzoza ndagenda rimwe nishakiye, hanyuma narose umwanya nje muri louange. Nta bushampiyo. Kuko utegereza kugira discipline, ukagira entraînement ziriture zikomeye, utegereza kwitanga, utegereza guheba umwanya wawe, utegereza kugira kwitangira ibikorwa kugira ngo by'ukuri ushobore kuzoshika kuri wa munsi uri umuntu yanesheje. Mana ishimwe, Yesu ahabwe icubahiro. Paulo ariko aravuga aya majambo, aravuga ngo kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose, abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ngo ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Ngo nuko nanjye ndiruka, ngo ariko sinkutazi ya je suis dans la course, ndiko ndiruka ariko ndazi iyo ndiko ndajaje. Nico gituma ntegerezwa gukura ikintu cyose cyombuza gushikayo. Hariho beauty ndiko ndaraba, hari ahantu ndiko ndagenda, aho hantu sinemeye ikintu na kimwe cyombuza gushikayo, kuko ijya trofe ndayikeneye, kijya gitsibo ndagishaka. Sinifuza ikintu na kimwe cyombuza gushikayo. Ntegerezwa kwiyambura ikintu cyose cyombuza kuhagera, kuko jewe ndiko ndagenda. Mana ishimwe, Yesu ahabwe icubahiro. Rero ariko arandikira abanyefeso avuga ati nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko ingingo za bagenzi bacu nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirikarenga mukiratse, kandi ntimuhe wamugwaniza icicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura, akoresha wiwe amaboko ibyiza, akoresha yiwe amaboko byiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvugane ijambo ryiza ryose ryo kukuza ukuye kuri bwigwa, kugira ngo iheshe abaryumva ubuntu bw'Imana, kandi ntimukababaze nkemu w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi woye wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabibahariye muri Kristo. Imana ishimwe. Ngo nuko mwiyambure ikintu cyose. Muze muraba umuntu aje muri atletisme ntashobora kugenda yambaye ipantaro nk'iryiwa cyangwa ikirato nk'iki, aba ari umuntu yakuye ibintu byose byotuma adashobora kwiruka neza, sibyo? Ategereza gukuraho ikintu cyose cyotuma atiruka neza. Rero Paulo ariko arahanura abanyefeso avuga ati nimwikure icyo kintu. Ikintu cyose muzi ko Imana itanezererewe, ikintu cyose muzi ko Imana idakunda, mugomba kukirekura, kuko umuntu ashaka kuba umushampiyo agomba kugenda ari leje. Yakuye ikintu cyose Imana itemera, yakuye ikintu cyose gituma adashobora kwiruka neza, yikuye ku ikintu cyose gituma ashobora gutakaza ubuntu bw'Imana, gituma communication ya mwemu yera ivaho, gituma Imana idashobora intervena gikugwanira intambara. Icyo kigomba kubaho
kuko turi mu rugamba. Mana ishimwe. Mu rugamba ntupfa kugenda uko, utegerezwa kwitegurira, hanyuma ukamenya n'uwo mugwana uwo ari we. Hanyuma kandi urwo rugamba kugira ngo ushobore guhabwa igitsibo ni Petero rihabwa uwanesheje, sibyo gabasha. Mu ncamake dukwiye kugira imigabo myiza mu mitima yacu ihwanye n'Imana igomba, tukarekura ikintu cyose Imana itanezererwa, kugira ngo tubeho turi abantu bashika bitegurira gushika kuri ya mpera. Mana ishimwe. Umwana wa Louis XIV yitwa Louis XVI mu Faransa, niwe bigeze gusanga bigeze kugira gushikira, hanyuma bamubwira ati ngo dukine, nibaza ko twari twatumye tumeze nk'amabiye bakinira mu tuvu byo. Hanyuma bamubwira ati ngo nawe uceko bukina bene tutuntu. Cyangwa ati jewe bene ibyo sinshobora kubikira, kuko sekuru yari umwana w'Umufaransa. Acavuga ati rero igihe nanje kigeze nije nzoca mu mwana. Ibyo nta muntu yitegurira kuba umwami ashobora kubikina, kuko je suis né kugira ngo ashobore kuba umwami. Mani dufashe cyane. Iyo uzi icyo uri kurarondera, ukamenya iyo uri kuraja, ukamenya n'ico witeze hari imbere kuri wa mwami wawe, ntushobora kugenda cyangwa ngira ubuzima bwo kubaho nk'uko abandi babayeho. Ugomba kwitandukanya, ugomba kugira gukura ikintu cyose Imana itemera ukagikura mu buzima bwawe, kugira ngo by'ukuri ushobore gushikira wa munsi Yesu azoza, hanyuma akaguterurana n'ishengero maze nawe ukamusanganira. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Paulo rero amaze kugira kubiraba, amaze guhanurira ishengero, acababwira ati rero gomba nibutse Timoteyo nawe. Timoteyo yari umwana yareze mu buryo bw'impembe, hanyuma kandi amaze kumurera arabona ko yamaze guhaguruka ariko arakora icyo Imana igomba. Amubwira ati rero Timoteyo, jewe ndiko ndagenda, shaka kukubwira amajambo ya nyuma, ndiko ndaba mu isi ngenda, hanyuma kandi icyo Imana ikwiteze ko wewe ni kinini cyane, ni kirekire. Amubwira ati jewe rero uyu munsi naragwanye intambara nziza yo kwizera. Iyo ntambara nagwanye ni intambara idasanzwe. Naragwanye intambara nziza yo kwizera. Hari ibintu byaje byifuza kugira ngo bigwanye ubuzima bwanje, hanyuma ntakaze kwizera Imana. Uyu munsi kikaza nkagerageza kugwana, nkarigana naco, hanyuma maze kunigana naco nkakinesha. Ejo hagaca haza ikindi kije kugira kigwanye ubuzima bwanje, hanyuma gitume ashobora kutizera Imana, naco nkongera nkagwana, nkasubira nkagwana, nkanigana naco, maze inyuma yabyo nkakinesha. Turi mu isi duhura n'intambara nyinshi. Iyo umuntu abakijijwe utegereza guhura n'intambara, utegereza guhura n'ibibazo. Ndiko ndiyumvira kuri iri jambo, nabonye ko iyo umuntu akijijwe ubusa n'umuntu ashizwe kuri champ de bataille, ahantu nyene kuri terrain yo kugwanirako. Hanyuma ko usanzwe dufise umwansi tugwanya ijoro n'umutaga, utagwanye n'uwo mwansi nawe uraneshwa. Mani dufashe cyane. Rero iyo wizeye, kuko Satani abazi yuko umucitse, hanyuma kandi uko kwizera kwawe, Yesu yavuze ngo uwizeye nta rubanza ruzomutsinda. Nukwizera kutujana mu ijuru, nukwizera kudukura ha mu isi, hanyuma tukitegurira kuzoraga ubwami bw'Imana. Rero kwizera kwawe Satani ntashobora kukunezererwa, kuko arazi ko ariko konyene ushobora gutuma ushobora gushika mu ijuru. Ategereza kuzana ibintu bishobora kugwanya uko kwizera kwawe, kugira ngo ukekeranye utuke Imana, wihebure muri nosi, maze ubeho ubuzima buhwanye n'ubwo we yifuza, hanyuma ashobore kukuganya. Nicyo gituma umukristo atagwana intambara aba ari vulnerable cyane. Paulo ikaravuga aya majambo, yavuze ati ari ibyaza, hari intambara nagwanye yo kwizera,
yifuza kugira kurwanya ubuzima bwanje. Hari igihe Satani aguteza nk'ubukene kugira ngo ushobore gutakaza ukwizera Imana, ubona ko Imana atari Imana itanga umugisha, hanyuma kandi ugakekeranya bumaze kukurembya, ukumva nawe wo kwigerageza nk'abandi cyangwa ugakora nk'abandi. Hanyuma icyo gihe Satani amaze gukora nk'abandi, we wabonye ko watsinzwe. Nyine niko biba bimeze. Ashobora guteza indwara, hakagera ahantu wihebura ukajya kwa kamenyi, hanyuma wamara gusenga ikigwamana, muri icyo gihe ukaburaneshejwe. Satani we acashima agashira hejuru. Mu ncamake, ibitugerageza twebwe nibiza kugeza ukwizera kwawe. Ibiriko birakugerageza uyu munsi nibiza kugeza ukwizera kwawe. Ukwiye kuba magabo, ukamenya ukumbara neza, uratsindwa kandi uraneshwa. Iyo ntambara ratugwana ntabwo ari intambara y'uyu munsi gusa, hanyuma ngo vyitwe kurangije. Paul karavuga ati nagwanye intambara nziza yo kwizera. Ico gihe byaraza nkagwana nabyo nkabinesha, hanyuma ejo hakaza ikindi nkagwana naco nkakinesha, hirya ejo hakaza ikindi nkagwana naco nkakinesha. Abaza kugerageza ubuzima bwawe bakaza, ukagwana nabo, ugahagarara nk'umwana w'Imana maze ukanesha. Rero Paulo amaze kurangiza izo ntambara avuga ati rero Timoteyo, jewe ubuzima bwanje bugeze aho Yesu aza akabukurana mu isi. Nagwanye intambara nziza yo kwizera. Ikindi naco mbikiwe igitsibo kitazoshira, kirindiriwe n'abantu bose bamwizeye, ngo kandi si jewe jenyene gusa nzogihabwa, ariko nabizeye uko kwizera kw'Imana bakagwana iyo ntambara, nabo tuzobana nabo mw'ijuru. Rero jewe nawe nitugwana intambara, Yesu tuzomubona kandi tuzomusanganira nagaruka. Mana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kurwana intambara, tugomba gukomeza urugamba tukarwana. Ugomba kwambara ibigwanishwa. Mana dufashe cyane. Rero umukristo ntashaka kurwana intambara atagira discipline. Tugomba kumenyereza imibiri yacu kugira iyo discipline Imana dushaka. Ntuzonesha intambara udasenga. Mwimenyerezo wa mbere ukwiye kugira nuwo gukuza ubuzima bwawe bw'amasengesho. Ugomba kugira gukuza ubwo buzima, ukagira iyo discipline mu gusenga. Birababaje cyane gusanga umukristo asigari nk'umukristo wa dimanche. Wewe wibuka gusenga kuko harageze dimanche. Mana dufashe cyane. Harageze dimanche, ugasanga niho wibuka yuko hageze yuko wosenga Imana. Ntushobore gushiraho umwanya wawe n'Imana wa misi yose, hanyuma ngo bigutere kwa igihe cyose ukuranesha. Urakeneye ingomezi ziva ku Mana kugira ngo ushobore gucika unesha. Mana ishimwe. Yesu abicubahiro. Kuko wewe wenyine ntiwobyishoboza. Ukeneye guhamagara Imana mu ntambara yawe. Iyo ntambara ntabwo tuyigwana twenyene, Yesu araza akadufasha. Ariko arabwira intumwa, yabwiye ati mwisi muzohora n'amarushwa n'ibyo, ariko nimuhumure ko jewe nananesheje. Iyo ntambara mugwana nayo nayinesheje mbere yanyu. Rero ugomba kwipadikanya nanje kugira ngo ushobore kunesha intambara. Rero mbega uzonesha gute udasenga? Mana dufashe cyane. Ubundi mwimenyerezo wa kabiri nuwo gusoma ijambo ry'Imana. Ntushobora kugira kurwanya umwansi Satani ngo umuneshe atajambo ufise muri wewe. Igihe Yesu yageragezwa ari ku musozi yamaze iminsi 40, ijambo ry'Imana ratwereka ngo Yesu yamaze igihe ariko arasenga. Inyuma y'iminsi 40 Satani araza aramugerageza. Amwe ngo handitswe ngo Mana dufashe cyane.
kuko handitswe ngo uri umwana w'Imana, hindura no nimika aya mabuye yose acika imikate. Ndabona kushonga. Yesu yamwishura ngo handitswe ngo mukagerageze umwami Imana yawe. Mwati kororere hasi abamarayika bazokuramira, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu akamusubiza ngo handitswe ngo, aca mudugana hejuru ku musozi, ambwira ati rero kije gisagara cyose urakibona, ndakikugabira kibi cawe. Aribagira ko Yesu ari we yakiremye. Yesu amwishura ngo handitswe ngo. Nukuvuga ngo ikintu cyatsinze Satani nuko Yesu yari afite ijambo muri we. Ntushobora kunesha ibitero by'umwansi udafise ijambo ushobora guhagarara. Muri discipline umuntu agira ugomba kuba ufise ijambo, kuko Satani azoza gutera azanye ijambo, kandi ico gihe uzogira ugukekeranya. Ni benshi bamwe bahinduye ukwizera ugasanga yagiye mu nyigisho zitari zo z'ibinyoma kubera ko nta jambo ry'Imana bafise muri bo. Ni benshi bamwe batsinzwe bakihakana Yesu kuko ata jambo ry'Imana bagira muri bo. Igihe kimwe nagiye ahantu usanga umuntu amaze imyaka 5 ababwira ijambo ry'ubuzimire. Abantu bo muri fraternité nari nagendeye menga namaze gushingira intahe hano, usanga uwo muntu amaze 5 agenda abigisha ababwira ko katajuru bazojamwo kubera ijuru ari ry'abantu 144 gusa. Acabwira ati rero twebwe ico tuzokora tuzoragwa isi, hanyuma tube hano mw'isi, ni isi gusa izohinduka. Rero ibyo mwijuru we kura mu mutwe, nta juru rikurarondera. Chogiye gishika sanga yabakoranije yabicaritse, umwe muri barampresenta bavuga ati jewe uyu numukizwa mugenzi wawe asangwa akunda kudufasha. Uwo muntu avuga ati jewe sinkijijwe, ndasenga gusa. Umutima ati nako ntaco karakwiye, kazima shatwe dukijijwe. Ndaca numva ko nivyo yigisha urumva arabikekeranye. Avuga ati ntizi iryo jambo ry'Imana uri kurasoma, yarafsira ijambo ry'Imana rinyene Bibiliya. Ndavuga ati mandabe kujyo ijambo ry'Imana rukuri ari ryo, banze ndabe hanyuma nsome ibyo bintu uri kurigisha ko ari byo. Ico gihe ndavye mbona ijambo ry'Imana ariko arigisha ni rinyene risoma, ariko agigisha abantu badafise ijambo. Muri Apocalypse byahishuriwe Yohana igice cya 14 havuga ibyo bintu by'abo bantu 144 gusa. Bati nibo bari mwijuru, acaraza batsindisha rya jambo hanyuma bagira ugukekeranya. Ico gihe nari nasomye Apocalypse yose nari imaze, nibuka ko mu gice c'indwi ku murongo w'icenda, kuva ku murongo wa mbere havuga kuri ibyo bintu by'abo bantu 144 nyene. Hanyuma kandi badondagura mu muryango umwe yuko havuyemwo 12,000, ubundi nawo havamo 12,000. Ya miryango babahungu 12 ba Yakobo. Bati rero inyuma y'ivyo byose hamwe biteranije 12,000 fois 12 isa 44,000. Bati rero abo bantu avuga ati nibo bonyene ijambo ry'Imana ryerekana ko bazoja mu ijuru. Cyangwa ati rero ivyo ndabyumva nivyo, ariko reka dusome ngaha mu gice c'indwi naho urabe mu kumurongo w'icenda naho aba ngo mbona abandi bantu benshi bari mu ijuru bahimbaza Imana imbere y'intebe ya wa mwagazi, bavuye mu mahanga yose, bavuga indimi zose, indimi zitandukanye, ngo bahimbaza Imana bavuga ko hora hari uwera. Cyangwa ati jewe muri 44,000 nivyo sindimwo, ariko mu bavuye mu mahanga yose bavuga indimi zitandukanye, igihe nakijijwe harangiza urugendo nizeye uwo mwami nzomubona kandi azontahukana mu ijuru. Maze ico gihe abo bantu bose twari twicaranye bacoba ngo ngo yaramaze igihe kirekire aza kuduhenda ivyo bintu. Nashaka kubabwira iyo mba ntafise ijambo nanje nari gukekeranya Imana, hanyuma kandi nkizera ibyo
nkamubwira yuko ibyo bintu by'iyo ariko arigisha ari ukuri. Rero uragomba kugira ijambo muri wewe kugira ngo ushobore kuronka ukuntu uzoshaka kuzimya imyambi ya wa mubi. Niyo nkota tuzimisha imyambi. Satani araza akagutera, hanyuma kandi birashaka kumuzimya n'imyambi yiwe. Nta kindi kizotuma ushaka kurangiza intambara ukagwana intambara nziza yo kwizera atari kufisa ijambo muri wewe. Rero cyo wibaza ku giti cyawe, mbe gusoma ijambo ry'Imana kangahe? Hari n'abantu bibuka kwitora yaje gusenga gusa. Cyagenda mubwiye amajambo yaciye agenda muri Matayo, ajaga ngo Bibiliya biravuga ngo nimutinye bushe buto kuko ari mwebwe muzo kuko bimpimbara kubaho ubwami. Ngubwo bushe buto rero muri Resakara 4 ati reka kubesha abantu. Ayo majambo Yesu yabwiye intumwa ariko aravuga ati ntimukiganyire kuco muzorya kuco muzokwambara nibisa n'igihe cyuko tuzorya mu ijuru. Ibyo nibyo ngaha ku isi gusa. Data wo mu ijuru biramuhimbara kuduhezagira akatugabira akatugirira neza. Rero ntibisa n'ibyo. Nashaka kubabwira ko nutamenya ijambo bazokura ka verse hariya bakura kandi hariya hanyuma bakagutsindishe kandi ubuzima bwawe uzorangira.